bitwa Paris Saint-Germain byabaye birangiye ku mugoroba wejo agi kubasinya amasezerano y'imyaka 4 n'igice akazokwambara wanashaka nimero 27 agi kuba asinya amasezerano zo mugeza 2030 akaba equipe FC Barcelona igiye kuba inaronka hafi miliyoni 8 n'ibihumbi amajana 2 vy'amayero rivuye ku equipe yitwa Paris Saint-Germain uwitwa Luis Enreique akaba yari we ngo yerera na telefone yari sino gutelefona ngo barahuye mu maso mu yandi ngo yemerera witwa Rodolphe Fernandez ko ashobora kuba aza kamugura akamuza muri equipe Paris Saint-Germain akaje amubwira wanashaka ngo Petit ndakuguze muri equipe yitwa Paris Saint-Germain kandi ntabwo uje kwicara ahubwo kuronka kibanza muri equipe yitwa nde equipe yitwa Paris Saint-Germain. Rodolphe Fernandez imyaka 18 avuye muri equipe FC Barcelona murazi uruhara rwiwe murazi je karakora muri Castilla nako muri La Masia kuja kwa Paris Saint-Germain uwitwa Luis Enrique akamwemera ko zo mu kibanza biraza kuba bimworohera aza kuronka kibanza vy'ukuri canke ahubwo uwitwa Luis Enrique ni hamwe kunda umukino ugasanga ahubwo azozana mugaburira kino kintu Luis Enrique we yavuze cyuko agiye kuba muzana akazora mu kibanza biraza kuba bimworohera Rodolphe Fernandez muri equipe yitwa Paris Saint-Germain. Ya birashoboka icyambere giye maboko y'umugabo mwiza azi kuduza impano z'abakinyi bagiye batandukanye kuko ino Paris Saint-Germain yabaye nziza atari kwitunza abakinyi bafite amazina akomakomeye ariko bita Luis Enrique bagize abakinyi bakomeye cyo ni cyambere rumwe ngo nta mungenge yo ku detectatara yo mukinyi bita Rodolphe Fernandez ugiye kubona ku mugabo bita Luis Enrique atayikora neza kuko se wenye badugije urugero yabaye muri Barcelona azi uburyo bw'imikinire kandi kiryoshe kuri Rodolphe Fernandez avuye muri philosophie za equipe FC Barcelona agiye muri Paris Saint-Germain asanzwe umumenyereza wo mu Espanyol asanzwe umumenyereza bigaragara ko azi tactique ya tic-tac sivyo nabonye Rodolphe Fernandez karasinya amasezerano yavuze ngo ibitsindo 50 na assist 50 ndavuga ati peut-être ngo warimo kwari kuryosha ibirori ariko mu bakinyi beza ubona ko Paris Saint-Germain igiye kubirokirita ari mugenzi wacu nabonye shira ku isitakano ko ari hano ngo barasangiza kwishyuza ngo ino mpano ngo wagiye kuba dandaza ariko nashenga mvuga siyo mpano ya mbere uvuye muri equipe ya Barcelona hari impano nyinshi zahavuye kandi ziragenda Barcelona equipe ubona ko bigaragara ko itunze impano zikomeye muri academy ya La Masia so uno mukinyi ikiza ciwe agiye muri Paris Saint-Germain asanzemo ari mu club bona kino umupira bigaragara bisa no muri Barcelona yes bireza kumufasha mu gihe umunyereza wo muri kiziro cyo kumwadabutsa muri equipe ya Paris Saint-Germain ariko guhitsa batitirere muri equipe biragoye uhasanze Yohane Neves uhasanze Vitinha uhasanze n'umusore n'umugabo bita Fabian Ruiz guhitsa batitirere muri abo bakinyi bagera kuri batatu biragoye kuko bamaze kuba kino kwita empire yabo bwamibwa muri equipe ya Paris Saint-Germain Rodolphe Fernandez myaka 18 muri equipe ya Barcelona nta bihano bihambare bwakore mwo mu Barcelona of course wamaze kuba wise ko mweza bitadere Hansi Afrika kuduza muri equipe nkuru uri promising talent mu Barcelona ariko bigaragaza ko statistique ni muragaragaza ko umukinyi muzima ariko tala irakuvugira ko umukinyi mwiza so mbona rero kuri Rodolphe Fernandez kuja muri Paris Saint-Germain yahisemo neza ubwa mbere kuko umumenyereza bita Luis Enrique yakwirondera akakwizanira muri equipe abebanze gutagetinga kubona ko umukinyi ufite iyo tala muri wewe karasha kuza kubyaza umusaruro igisike no kwineza kuri mbega Rodolphe Fernandez agiye kurusha mu buryo meze gute mbega Luis Enrique vyamwemereza ko bashisa mu abishira mu ngiro mukuza ko kinisha kaso bita Rodolphe Fernandez mbega urugero rwego ruraza kurana nyaruduga gute mu buryo meze gute ubona ko yamaze kuba amasezerano gushika 2030 ni kintu kiza kuri Rodolphe Fernandez agiye muri equipe nziza ifise umunyereza bita Luis Enrique habi ikibazo mbona ni kimwe mugihe Luis Enrique yesuka muri Paris Saint-Germain Rodolphe Fernandez kagubayo ndico giki kibazo ariko mugihe azona na Luis Enrique maboko yiwe akagira discipline Rodolphe Fernandez ashaka umukinyi mwiza ko agiye maboko y'umugabo mwiza bita Luis Enrique azi kuduza abakinyi kudugiriza impano abakinyi mbona ari cyo kintu cyo kumufasha mugihe ariko hoba any change impinduka na ntoya umunyereza gasohoka uyu mukinyi ukisanga mu vyago bidasanzwe Rodolphe Fernandez kuja muri Paris ego nivyo ushobora kubitahura ko amahitamo meza kuko agiye hasanga Luis Enrique afite ubushobozi bwo kudugiriza impano abana ariko twibukanye neza na hari avuye muri FC Barcelona avuye imbere mu menyereza nawe nyine afite ubushobozi bwo kudugiriza impano abana kandi ubu nyine Rodolphe Fernandez tuvuga Jesse noja kwemeza ijana kwijana nivyo Luis Enrique yaramwemere ko agiye bamukoresha amuho umwanya ariko sinovyemeza ijana kwijana bivanye n'ibihe Paris Saint-Germain rimwe kandi n'abakinyi Paris Saint-Germain ifise uno musi Paris Saint-Germain iracagwanira gutwara igikombe cya UEFA Champions League
uno munsi Paris Saint-Germain iri mu rugamba rwo gutwara igikombe ca Ligue 1 mu Faransa, aho ubona Lens ibari inyuma. Uno munsi Paris Saint-Germain bafise amanota 45, Lens nabo bafise 43, basoma amanota agera kuri 2. Bivuze ati tentative yose yoshobora gutuma Paris Saint-Germain batakaza urukino rumwe canke batakaza amanota agera kuri 2, Lens irabacabuka, irabarengana. Bivuze gute rero? Jesse ngiye kubona Dro Fernandez aronka umwanya kumbure ngo munini cyane ngo urenze kujya yakinishwa muri Barcelona, ariko ngiye kubona agiye gukinishwa no muri Paris Saint-Germain. Twemeranye neza na neza. Uti kubera iki? Ura munsi Dro aje muri Paris bataraheza gutwara ico gikombe. Kumbure nari kuvuga ati baraheje gutwara ico gikombe ni nakajyo keza, kuko nubwo butakaza go rukino ubwo byogenda gute ategeza kuronka umwanya kubera yuko urugamba baramaze kuruheza Paris Saint-Germain. Ariko no munsi biragoye kuza kugerageza mu gihe ubona ko hari abakinyi uri sire ko bashaka kuza kubikora gusumba kuza gukora wa wundi uvuga ati ndiko ndagerageza ndabe ko bikora cyangwa tobikora. Ese ko uza gutanguza Dro Fernandez utarigira ubona na rimwe, utarigira ugira ucize ko uza kuguha umusaruro mwiza, ba Mayuru bari ngaho ku gatebe, abaza Emery ari ngaho ku gatebe. Jemba nabibona ari nk'ibintu bigiye kuba binagoye cyane kuri Dro Fernandez. Ubundi Luis Enrique azomurondera umwanya kumukinisha n'ivyo azoronka, ariko na uwo mwanya azoronka Dro Fernandez simbona itandukanirizo ryawo rinini cyane n'uwo yaronka muri FC Barcelona. Deta Africa yagerageje kumurondera uwo mwanya kwa Imbere Atletico de Madrid yaramuha umwanya aramukinisha, imbere y'imigwi itandukanye yaramurondera uwo mwanya aramukinisha, kandi vyanababaje na Deta Africa kuko yamubona nk'umukinyi w'imano bazifashisha muri kazozo no mu FC Barcelona. Ubundi ngo nimba ari ukubabara gukomeye cyane kwa Dietancevic nisoka ry'izina rya Dro Fernandez neza cyane, ariko ikibazo cyo kwitwa ngo Dro Fernandez ngo agiye muri Paris Saint-Germain ngo kuba umutitirere, ibyo ntavyo ndiko ndabona biragoye cyane, ntavyo ndiko ndabona ngo Dro ngo agiye kuba umutitirere. Bivuze ko umwanya yaronka muri Barcelona natandukaniro rinini cyane n'uwazoronka muri Paris Saint-Germain. Ariko kibazo n'imfise nyene bubona Houston na Robert ko twumva bitaza kuba vyora ko kuronka ikibanza mu mugwi witwa ikibanza cyamaho cyangwa ikibanza gutangura mu mugwi witwa Paris Saint-Germain. Ubwo Dro Fernandez wewe haje gikuba yongerera mu mugwi witwa Paris Saint-Germain kwitwa Rusino Bike nawe yamwifujije. Dro Fernandez haje kongerera muri equipe yitwa Paris Saint-Germain no munsi. None bwa bwana Ridike egaruko rabe muri Paris bafise Vitinha, bafise Fabian Luiz, bafise Joao Neves, bafise Zaire Emery, bafise Kang In-lee cyamushinwa nyamatari mu Yapani, bafise Mayuru. Yumvira abakinyi bose bagera kuri 5. Ama Paris ko ndabibona si kesi bakinyi bari muri equipe ya Paris Saint-Germain, kuko nacikana kore ikintu kimwe bwana Houston buriya umukinyi nico no kwita confiance. Mbega umumenyereza amuseko project imeze gute, icyo ni cyambere kiza guha umukinyi cyo no kwita umwanya wo gukina. Ukubera iki hari abakinyi bagora bamenyereza akaba ari na mwiza, ariko muri ya integration yuko muri equipe bikamugora, ugasanga umukinyi abaye flop na performance neza. Ariko iyo umukinyi ahawe icyo cyizere n'umumenyereza akaba yamuzanye akaba akinje neza muri tactique ziwe, akamwiza mu buryo bwo kuba integrer muri equipe mu buryo bwiza, asha kurumanya gukina. Of course ni equipe ya Paris Saint-Germain bigaragara ko titire batatu bambira kati mu kibuga ari Joao Neves, Vitinha n'umukinyi bita Fabian Luiz, ni batatu ari panga mu hagati mu kibuga. Ariko muri Barcelona uri Dro Fernandez sivyo ku nimero 10 ukina uhasanze Dani Olmo, uhasanze n'umusore bita FIRMIN LOPES sivyo. Kuyo nimero 10 FIRMIN LOPES na Dani Olmo mwa babiri nta numwe ara confirm cyane ko ari titire indiscutable. Siko bwana Ridike niko bimeze muri ico gihe ataba titire indiscutable. Biragaragara ko ku ruhande rumwe we Dro Fernandez ku myaka 18 uri upcoming player siko n'umukinyi kugerageza kuduga uze kugira ngo uze kubikina muri equipe ya Barcelona. Yes, uje kugwanira ikibanza n'abakinyi bagera kuri 2 nabo bigaragara ko nibara batitire indiscutable mu kuri nimero 10 mu FC Barcelona uri Dro Fernandez sibyo. Muri ico gihe bireza ko bisiguye ko Dro Fernandez uzokwisanga muri cyagiye cyo gukina wa mwanya bigaragara ko wo bita Dani Olmo yagize ikibazo hagasigara FIRMIN LOPES cyangwa FIRMIN LOPES yagize ikibazo hasigara umusore Dani Olmo nawe menye zoro umwanya muke. Ariko muri Paris Saint-Germain uragiye muri Paris ukina nimero 10. yes, bigaragara ko nimero 10 muri Paris Saint-Germain umukinya ko kwakira ni Fabian Luiz. Umubackup afise wiwe inguva arazifise, ariko nta kurusha urugero mu buryo budasanzwe. Arakina umupira ariko nta kurusha urugero mu buryo budasanzwe. yes, siko icyo ngiye kuzana n'umumenyereza bita Luis Enrique yaciye muri Barcelona azi ingene turetema y'abakinyi bavuye muri amasi ingene babafata. Ugena muri Paris Saint-Germain tactique akina zigomba gusa nizikira muri Barcelona ni tic tac akina umupira ama pass menshi ubaka umupira. Muri ico gihe
mu gihe Doro Fernandez yoza ko mu bakinyi bashaka kuba adapte neza muri system doje z'umugabo bita Luis Enrique je mbona yero umwanya munini kurusha wero muri Barcelona ariko bidasigwe ko Doro Fernandez agiye kwa titirere ariko muri cyagiye cyo kuronka umwanya wo gukina muginje neza muri tactique akaba mwiza muri tactique z'umugabo bita Luis Enrique je mbona Doro Fernandez umwanya yoronka kandi agiye maboko meza kabisa y'umugabo bita Luis Enrique ubushobozi bwa Doro butandukanye n'ico Paris Saint-Germain kirarondera kugeza kuri kano kanya sivyo kirarondera mon frère erega kurondera ibikombe nta kipitondera ibikombe ariko raba abirondeza ibikombe si Doro Fernandez arabafise abakinyi ariko Doro n'umukinyi bazi muri Paris Saint-Germain nko mukinyi no kwita ngo aje kuba umukinyi wakazo wa Paris Saint-Germain ko Fabien Ruiz n'umukinyi bigaragara ko afite imyaka myinshi bwana Ridike afite imyaka 30 irenga siko yirabate ko yikikanako muri cyo gihe kugira ngo uze ko diri umukinyi zo kuza gusura Fabien Ruiz mu myaka 2 iri imbere ninde ni Doro Fernandez ko iyo karita ifite n'ubwo bushobozi ko urazi bwana Robert uva ahantu uva ukaja handi kubera ko hari handi hantu ugiye wahabonye akirusha icari hajya waruri tengaruka nkibaza ikibazo ngo si muri Paris azobura umwanya simvuze ko azobura umwanya eske muri yo Paris Saint-Germain azoronka umwanya usumbuye waye karonka muri FC Barcelona birashoboka canke bizoba bingana eske nimba azoronka umwanya ungana n'uwo yaronka muri FC Barcelona ico azoba hinduwe n'igiki erega ico birumvikana erega muri Barcelona umwanya yawuronka yego Bietansi fikini yamukoresha yamukinisha kakariko kandi no mukinyi Doro Fernandez yari mu migambi yo muri kazoza ku mugwa FC Barcelona bikoranyumva mu bakinyi bose badugijwe mukinyi yakoreshwa yari Doro Fernandez harundi yakoreshwa gusumba Doro Fernandez muri FC Barcelona akone mbo yari Champions League yakoreshwa kuko abandi bana barabawinga mu nkino zikomakomeye yakoreshwa undi mu winga yakoreshwa yari Rooney Badge wewe kandi kanatsinda Rooney Badge nta mwanya muremure yari bwakine kunganya n'uwo Doro Fernandez yari karakina byanatumye bihago na confidence indi migwi izikamubaza ati ngo mudutize tukuranyuma ariko nyene FIRMIN LOPES ahari Daniel Monyena ahari Detansifikiye amurondera umwanya hari n'igihe wabona Pedri Gonzalez karasogwa hakinzizwa no Doro Fernandez tukuranyuma eske abantu bakiye muri FC Barcelona tuze muri Imbere ya FC Barcelona hari umukinyi nka abantu ba Frenkie de Jong ba Pedri Gonzalez FIRMIN LOPES Daniel Olmo nkuko tubumva bahari no muri Paris Saint-Germain ico kigaruka nkibaza niki eske Doro Fernandez umwanya Paris Saint-Germain irimo ivyo Paris Saint-Germain kirarondera n'abakinyi Paris Saint-Germain ifise eske Doro Fernandez abona ko agiye kuronka umwanya munini gusumba yaronka muri FC Barcelona nivyo Luis Enrique yamubwiye ko mukina agiye kuzomukoresha n'abakinyi bangahe twabonye barondewe no bamenyereza ari bonyene babirondereye bagashika muri yo migwi ukabona birangiye bicarizwa ku gatebe ubundi biroroshe Jembo na Doro Fernandez agiye kugwanira umwanya muri Paris Saint-Germain kuko ndakugomera kugira kimwe bwana Robert Doro Fernandez akazokinishwa ku rukino rwa Mendes akazoginishwa ku rukino kwa Odisinis uri kuranyo natange performance ingana niyo Mayuru yatanze natange performance ingana niyo Bazaire Emery batanze eske urize ko Doro Fernandez azokwama koreshwa Mayuru ari ngaho gatebe ivyo nibisanzwe biratawuritse bwana Houston mu buryo bumeze gute siko nta mukinyi numwe aje muri equipe nshasha siko ntabe mwiza muri tactique ngo hitaro umwanya gukina biragoye nakubika ikintu kimwe kuri Doro Fernandez ubwa mbere muri Barcelona uri muri equipe uri kurwanira umwanya siko nibigaragara muri Paris Saint-Germain muri equipe uri kurwanira umwanya siko ikiza guha icyo no kwita faveur gukina mu kibuga uyu bita Doro Fernandez n'igiki ubwa mbere ndaza kwinjira neza muri tactique z'umugabo bita Luis Enrique siko erekana Enrique arakora kirita amaze kuzana rabambega Doro Fernandez ko nakuzanye ivyo niko ndagusaba uri kurabikina nubwo kirita Messi siko nuko ba Messi barakinyi bakuze bakomeye uno munsi buri mukinyi suro kirita muri equipe kamuzana ubwa mbere abwizo ko akazi ka mbere kwinjira muri tactique z'umugabo erego uno munsi Doro Fernandez si wa mukinyi novuga ngo ashoboye wozana ngo aje kugufasha ibintu ahubwo ni wa mukinyi bigusaba kumudugiriza urugero ariko ndakubaze uno munsi no mukinyi adugizwe urugero ariko Desire wari umuzi wewe Desire Doué wari umuzi ko umukinyi akomeye yaguzwe muri Paris Saint-Germain nko umukinyi akomeye kandi yarakomeye yarafise icyo ashobora kuza kandi yarakomeye nakatowe Desire Doué wari umuzi mubi ingira kubwire Desire Doué yabaye mwiza kwa Paris Desire Doué ingira kubwire apana yabaye mwiza kwa Paris wanyumvira Paris niyo amwigishije amacenga urazi rero bwana Houston iyo tsarabu yifise muri wewe ariko umumenyereza bita Desire Doué kugira muzima Desire Doué yanyara mukinyi mu createur mwiza reka mbiza Houston ariko muri Paris naho yadugije umva yabaye mwiza gusumba uko yaraye Houston tahura tala siko tara iri muri wewe
ntihagije kugira ngo uze ku mukinyi mwiza ahubwo ikiza kongera kugira ngo umukinyi mwiza w'igitangaza n'igiki n'ubwiza bw'umumenyereza avuga ngo yatara yibona za kwisonda ishyire hejuru buri wese ayibone siko Desire duve muri equipe ya Lille nimba ntibeje yari muri Lille aza muri equipe Paris Saint-Germain nta muntu iraze Desire duve umukinyi akomeye ariko n'umukinyi afite tara muri we aje mu ko Luis Enrique amugira umukinyi akomeye amudugiriza urwego nakubwira ikintu kimwe bwana Robert urashaka kuba umukinyi mwiza ubizi ariko nibigaragara bivanye n'umugurimo n'umumenyereza utunze erega brand yo mugwira gufasha umumenyereza utunze umunsi twoja kurondera mu mupira w'amaguru twobura indi impano ibishoboye ikora nk'ivyo Lamine Yamal akora ariko itavugwa nico gicyo nakubwira ngo ariko Lamine Yamal no musera avugwa aboneka ko umukinya komeye kwa ari muri FC Barcelona ifise fan base erega Paris equipe erega Paris ingira kubwira Paris ni equipe ifise fan base nini yego igaragara ibonekana cyane ku mugabane w'Uburayi urakoze cyane biroroshe cyane rero kuja muri Paris uri kuranyumva ukaboneka ko umukinyi ubizi cyane gusumba iyo wari uri ariko bidasigwe ko iyo wari atari ubizi eske Mbappe wo muri yari muri Monaco ni yarabizi hari umukinyi mwiza eske Paris ni yamudugije urugero bavuga kuva kera kandi umukinyi mwiza Paris ni yamudugije urugero ariko uko yavugwa ari muri Monaco niko yavugwa ari muri niko yavuzwa ari muri Paris uyu yavuye kwa se Monaco anatwaye n'igikombe cyane none uko yavugwa muri Monaco iko yavugwa muri Monaco niko yavuzwa shise muri Paris niko yavugwa ubundi bubona yisone nanabaciriyemo duciye ku murongo uko yavugwa ari Monaco niko yavuzwa witwa Kylian Mbappe ari muri equipe ya se Monaco equipe itwa Paris Saint-Germain yamwirutse kw'inshuro nyinshi cyane bavuga ateka tumuze unaravye n'ingene banamuguza bamuzana muri equipe ya Paris Saint-Germain hari n'amafaranga mwamwe equipe itwa Paris Saint-Germain equipe ya se Monaco bavuga ati tuzoyagwa mu yindi minsi hari kuzo amafaranga menshi cyane bamuguza hakirikira bavuga ati inotara yari kinara ba Bernardo Silva yakina abakinyi ba Fabinho n'abandi batandukanye yari umukinyi bita Adama Falcao yes uno muhungu nyene ufaraka nkuko bivuze neza yego uno musi mugaye kino gena ndababwiyemo kimwe ubundi izina rya Desire Doué tutabeshanye tuvugishanye kuri akuri yari afise impano yari afise impano cyo cyambe ariko kuvuga ngo rya zina ryagiye ko rikomera ngo abantu barivuye ku isi yose ryagiye ko muboko yande ya Luis Enrique abaye umukinyi mwiza ageze muri equipe ya Paris Saint-Germain ivyo nibaza ko biragaragara buri muntu wose abibona ariko yari impano nziza sinzi ko vyokunda ko tuvyerekana ko budutera copyright ariko kana gucishirize ko Desire Doué muri Lille yego nta kibazo uri ko mwihweze uko mubona bona Lille ndabibona ibintu birenze no musakora bisumba ibi uri kubabona ngaho ni football si highlight yo gucenga mon frère highlight ni ibintu bisanzwe icyo kintu nzokirabira ko umukinyi mwiza mon frère gana urande highlight za Drofre nezo zo ko umukinyi mwiza harati n'ibintu bisanzwe ibiharuro yakoze umviza kubwire statistique yakoze zimuvugira n'izihe Desire Doué umviza kubwire bwana Robert tugena buhoro sivyo amahiganwa aratandukanye uri kuranyumva kandi n'imigomo muhurira atandukanye uno munsi hari umukinnyi ari mwiza muri La Liga akomeye cyane ariko mutwaye muri Premier League abicaye iyo ni adaptation yiyo munaniye so umukinnyi mubi ni adaptation munaniye kuza gitaruca kintu bwana ridike ko tumva sagura ko umukinyi wese ukwa ntitugende nk'abaharira Robert ntitugende nk'abaharira tugende nk'ako baravuga ibintu niko bimeze Yuson umviriza umukinyi bitsa Philippe Coutinho nte mwiza muri equipe ya Liverpool yabaye muri Barca ko ari mubi nuko ko ico no kwita integration ya Barcelona kuyadabusa muri sendo za Barcelona byamunaniye ariko ntibikwiye ko umukinyi mwiza n'umukinyi bitsa Dora Fernandez ni mwiza afite talent ariko tarayiwe ntiraseruka ngije habona mugiye baserika je habona umunyiriza Luis Enrique kamufasha nicoboza ko bita Dora Fernandez ko umuntu umukinyi akomeye kubera ko yagiyemo ko umunyiriza yamufasha kuduza iyo talent ko Desire Doué muri iri yari mwiza mu byo bwa talent ariko Desire Doué yabaye ikimenya bose kubera iki yagiyemo ko ya Paris Saint-Germain umugwi wa Paris Saint-Germain aduza urwego abundi bukinyi buri wese amubona avuga ati Desire Doué mukinyi muzima rero ko itara ntihagije ngo umukinyi mwiza ahubwo tara iza kuba guhaza umukinyi mu buryo bumeze gute ubwa mbere ugiye muri equipe yitwa gute icya kabiri umumenyereza yakuzanye uwo mumenyereza yakudugirije urugero mu buryo bumeze gute ugahita uwo mukinyi mwiza kuko abakinyi benshi bona ridike barafise tara baheze kubera ko babaye mu maboko y'abamenyereza babi akarorero kagaragara ninde yasimye tara Douglas Costa uramuzi Douglas Costa ndamubona yaciye muri equipe ya Amerika cyangwa equipe ya Juventus yari umukinyi ateye ubwoba ariko kubera ko munya Brazil ariko kubera ko yaciye mu ma equipe bigira ko abamenyereza baza kumudugiriza urugero nawe ubwiwe ntiyitahura yahise umukinyi ba flop ariko kuri tara niwo mukinyi razi gucenga iranyerukana ateye ubwoba ariko kubera ko yagiye mu ma equipe garagara ko nawe ubwiwe ntiyitahuye aje no ma equipe atamudugiza urugero yahise ba flop direct umukinyi arabura complètement ndakwaza ikibazo Franco wa Real Madrid na River Plate ni uwahe Franco mwiza Franco wa Real Madrid na River Plate ni uwahe mwiza ni wa River Plate na River Plate
uravyemeye ivyo bintu Nori va perse kuko niho yaritse tirende skitable muri Real Madrid yamuguze kugira umudugizi urugero canke yamuguze ko yabona asanzwe ari mwiza Roba ivyo bintu tubigiyemwo ucumego nitiko turakora akazi tumego turi mu byo guharira gusa ya ntavyo guharira uri kuranyuma ariko mu bisanzwe vyegereza umutima reka tuvye vyegereza umutima tuko turaharira reka tubitahura ndikunda gutahuza ibintu byumvikana kuko vyegereza umutima uvyegereje mu cyiciro tuko turaharira kumwe turaharira tuko tuyagira umuntu atahure icyo kutacumva nuko kabisa bimeze. Umwana yitwa Dro Fernandez akaba yamaze kuba agiye kuba asinyira ekipe yitwa Paris Saint-Germain azomugeza 2030. Mwamaze kuba mwumva ibitandukanye, mwumvise Dro Fernandez icyo kuba afashe ekipe nimba kiyari cyangwa itake hari, mwamaze kuba navyumva, mwumvise nico tumabona shaka Dro Fernandez ashobora kuba abo mukino uvuga ngo wigitangaza muri ekipe yitwa nde Paris Saint-Germain. Gatubirinde turabe iyo bizoshobora kuba biriko biraherera. Ariko basore, izina rya Enzo Alves ni izina ry'umurejande yitwa Marcelo Vieira, yaciye muri ekipe yitwa Real Madrid akina nko kuri poste novuga ngo nimero 3, nimba isi yaratunze nimero 3 apara bitwa ba Roberto Carlos. Ndavuga mu witwa Madrid, izina rya Marcelo Vieira ryakoze ibintu bitandukanye. Rero ku munsi wejo izina rya Enzo Alves akaba yarayasinye amasezerano n'ino ekipe yitwa Real Madrid, akaba bisinyira uvuga ngo nk'amasezerano nk'umupro igambere. Akaba nabonye nawe anashaka na se wiwe yitwa Marcelo yari yahishikiye ati reka ndagusinyishiriza uno mwana wanje turabe ingene vyogenda. Nabonye abakinyi batandukanye bamukeza kuri Instagram bitwa ba Rodrigo wa Virginio avuga ati Petit binabiri yuko bikora uza kubikora neza. Akarero premiere canke kontra yiwe ya mbere ni professionnel mu witwa Real Madrid witwa Enzo Alves. Kasore kanze umupira kwa kumugabo bita Marcelo